Ibikorwa vyo kwubaka ibibanza bibiri bizokwakira umuyagankuba uzoba uvuye ku rugomero rwa Rusumo rusanzwe rusangiwe n'ibihugu bitatu arivyo Uburundi, u Rwanda na Tanzania, hamwe n'ahazocishwa intsinga bigeze ku rugero rwiza ku ruhande rw'Uburundi. Umushikiranganji w'ubutare n'agataka Côme MANIRAKIZA akaba yari yishikiye muri ivyo bibanza kuri uyu wa gatatu Ndamukiza. Kimwe kikaba kiri ku mutumba wa Gihushi wa komine Muyinga, ikindi naco kikaba kiri ku mutumba wa Izege wo mu ntara ya Gitega. Imbere yo kugendera ivyo bibanza, Umushikiranganji Côme MANIRAKIZA akaba yabanje kwishikira ahasanzwe hari icicaro c'ishirahamwe Kalpataru ririko ritunganya ivyo bibanza. Ico naco kikaba kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Aho naho bakaba bamweretse ibikoresho bitandukanye biriko bikoreshwa hamwe n'ibizokoreshwa mu kubaka. Avuye aho, Côme MANIRAKIZA yaciye yerekeza ku mutumba wa Kinazi wa zone Rugari, ahariko harashingwa ivyuma bizocishwako intsinga z'umuyagankuba uzoba uvuye ku rugomero rwa Rusumo ujanwa mu bibanza uzotunganirizwamwo. Avuye ngaho yaciye aja ku kibanza ca mbere kizokwakira umuyagankuba, ico naco kikaba kiri ku mutumba wa Gihushi. Ibikorwa vyo kubaka ibibanza bitandukanye bizoshirwamwo ibikoresho bikaba vyariko birakorwa, ndetse bimwe bikaba vyari vyaheze. Umushikiranganji Côme MANIRAKIZA yarakengurutse uko ibikorwa biriko birarangurwa hamwe n'intambwe bigezeko. Uno munsi twari turamutse tuza kuraba aho ibikorwa bijanye n'urugomero rwa Rusumo ko biriko birakorwa, yuko usivye ibikorwa nyezina biriko birakorerwa ku rugomero rwa Rusumo, hariho kandi ibindi bikorwa bijanye novuga birimwo imigabane itatu. Hariho umugabane wa mbere ujanye no kubaka umuhora intsinga, hakaba kandi ikindi gice kijanye no kubaka ico twita amaposte, hanyuma hakaba n'ikindi kijanye n'ivyerekeye imizibukiro ku bantu bashoboye kugira ibyo bononewe kubera bino bikorwa. Ivyo twabonye rero nuko ibikorwa biriko biragenda neza, haba ku vyerekeye isosiyete iriko irubaka umuhora, haba isosiyete iriko irubaka amaposte, ko hariho poste aho umuyagankuba uzoshikira hano i Muyinga naho uzoshikira i Gitega. Hariho kandi ibikorwa bijanye n'imizibukiro, aho twabonye yuko muri regidezo umugambi bamaze guharura abantu bashika 1200 aho bariko baritegura kugira ngo bashobore kubashikiriza imizibukiro yabo. Nibikorwa rero tubona muri rusange biriko biragenda neza, kandi abijejwe batubwiye yuko baravye muri rusange ibikorwa biteye ku ntambwe ishika ku bice 40%. Nkuko bisanzwe mu bisanzwe abasanzwe ariko aragira ivyo by'umuhora byo kugira amapirone n'insinga, bitekanije ko ibikorwa bizohera mu kwa mbere ku mwaka uza, ariko abariko barubaka amaposta aho umuyagankuba uzogenda ushikira nabo bitekanije ko ibikorwa bizorangira mu 9 k'uyu mwaka. Ibi rero uriko turabira tukaraba naho biriko birakorerwa, yuko musanzemo bizi yuko urugomero turusangiye n'ibihugu bindi bibiri, Tanzania hamwe n'u Rwanda. Turavye rero ibikorwa aho bigeze, turabona yuko twebwe turi imbere uravye muri rusange. Nta kintu rero numva twovuga kijanye n'icoba cyarononeye umuvuduko wa bino bikorwa. Byose byagiye bigenda neza, mbere aribyo byatumye tuvuga yuko uravye ibikorwa ariko barakora bari imbere ugereranije n'igihe mbere babwiriza kuba bamaze gushikako. Nivyo uri kuraraba
tukaraba kino kiza ca coronavirus kiriko kirabica bigacika kw'isi. Tuganiriye n'abariko barabikora batubwiye neza yuko ibikoresho vyinshi bamaze kubizana, hariho imaze gushika hano i Muyinga, hariho n'ibiri mu nzira biri i Dar es Salaam, kandi navyo nyene biriko birapakirwa biza hano i Muyinga. Hariho rero n'ibindi bikiri muri komande mu Bushinwa, ariko ivyo batubwiye neza yuko ari ibikoresho bashobora kuzokenera nko mu mezi 3 ari imbere. Natwe tukaba twibaza yuko kumbure ibya kino kiza bizoshobora kuzoba byamaze gutora umuti. Ivyo rero nivyo dufitiye ko amakenga gusa, kandi twizera yuko atangaruka bizoshobora kugirira uno mugambi. Runo rugomero rwa Rusumo ni urugomero ruzotanga umuyagankuba ungana na megawati 80. Ibihugu bitatu rero bizogabura. Muca mwumva rero yuko igihugu cyose kizoba gifise megawati zirenga gato 26 ku gihugu kimwe kimwe. Ahejeje kwibonera uko ico kibanza kiriko kiratunganywa, Umushikiranganji Côme MANIRAKIZA yaciye yerekeza mu ntara ya Gitega, ahariko harubakwa ikindi kibanza ca kabiri kizokwakira umuyagankuba. Naho nyene bakaba bariko batunganya ico kibanza, aho bari batanguye kubetona ahazoduzwa impome. Aho naho Umushikiranganji yaribukije abajejwe ibikorwa kwitaho ikijanye n'ingingo zatanzwe zo kugwanya ikiza ca coronavirus, narirya ibikorwa biriko birangurwa mu gihe c'imvura, aho bisaba ko imvura iguye baca baja kugama, gutyo begeranye bakaba bo kwanduzanya. Ivyo bikorwa vyo kubaka ibibanza bizokwakira umuyagankuba bikaba bitegekanijwe ko bizohera mu kwezi kw'icenda uyu mwaka w'2020. Ivyo gushinga ivyuma bizotwara intsinga z'umuyagankuba navyo bikaba bitegekanijwe ko bizohera mu kwezi kwa mbere umwaka w'2021.